Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu. Abafite imodoka zitwara abagenzi hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abacuruzi bakorera mu bihugu byombi baravuga ko imirimo yabo yahungabanye cyane kubera intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Urabona hirya yejo niyo mperuka kuja muri Kongo. Ejo naraje ngaha ndashonorora. Ino musi ndaje ndabivyimaniza gukora naho nyene itabikoze urumva yuko nshasubira muhira kandi no bisi bisabwa yuko imodoka ndayisiganganye kuri parking fume ndahiriye bitanu ngaha. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko kuwa gatandatu rizohereza imiti bibembe muri Nigeria. Turajya no mu Rwanda aho leta y'icyo gihugu ivuga ko uburyo bwo gukemura amakimbirane bitabaye ngombwa ko abantu bajya mu nkiko buri mu gutanga umusaruro ushimishije. Twafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Ngyumva hamaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Abashinzwe umutekano muri Syria barashinjwa kwica imbaga y'abantu bo mu bwoko bw'abanyemuke baba Alawite mu ntara ya Latakia iri ku nkombe y'inyanja ikora kuri icyo gihugu. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu w'impirimbanyi z'abanyasiriya washyize ahagaragara amashusho yerekana imirambo ibarirwa muri mirongo kandi uravuga ko abantu 52 bishwe. Imwe muri izo video irimo imirambo y'abagabo n'abahungu bato mu myenda ya gisivile irundanye mu mbuga y'inzu. BBC ntiyashoboye kugenzura ibi ku buryo bwigenga, ariko ibi bikurikiye imirwano imaze iminsi ibera Iratakiya hagati y'ingabo za guverinoma n'abambari buwahoze ari Perezida Bashar al-Assad wahiritswe ku butegetsi. Perezida Donald Trump yakangishije kongera ibihano birimo n'amahoro ku bicuruzwa by'Uburusiya kubera intambara bwagabye kuri Ukraine. Akoresheje urubuga rwe nkoranyambaga, Trump yavuze ko ari gutekereza ku bihano byo mu rwego rwa banki kubera ibitero by'amabombe Uburusiya bukomeje kugaba kuri Ukraine. Yavuze ko ibyo byemezo bizagumaho kugeza amasezerano ya nyuma y'amahoro agezweho. Yasabye Ukraine n'Uburusiya gutangira ibiganiro mbere yuko nkuko yabivuze ibintu bitararenga. Gasopo ya Trump ije mu minsi 3 nyuma yuko ahagarikiye inkunga ya gisirikare muri Ukraine irimo no gusangira amakuru y'ubutasi. Hagati aho Ukraine yo iravuga ko Ubwongereza bwayihaye igice cya mbere cy'amafaranga yavuye mu mitungo y'Uburusiya yafatiriwe. Minisitiri w'intebe Denis Shmyhal yavuze ko amadolari miliyari azabasha gukomeza ubushobozi bwa Ukraine mu gihe yitegura igabanywa ry'inkunga ihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'Uburusiya yavuze ko kohereza ayo mafaranga kuri Ukraine ari ikintu kiremereye kirenga ku itegeko mpuzamahanga kandi kubu noneho Kremlin ifite impamvu zo gufatira imitungo y'Ubwongereza mu Burusiya. Ijoro ryakeye Ukraine yongeye kugabwaho umurundo w'ibitero by'amabombe binasaba ko ikoresha intwaro zo mu bwoko bwa Mirage zo mu Faransa ku nshuro ya mbere. Ikoreshwa ryazo ryabaye nyuma yuko ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU usezeraniye kongera inkunga y'imari mu gisirikare no kuguma ku ruhande rwa Ukraine. Ivana Klepush-Tsisafar ni umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine. I live in Kiev and the last probably 3.5 mba i Kiev kandi nko mu ndwi zitatu n'igice ziheze nta munsi canke ijoro vyijana atabitero vyinshi vy'indege zitagira abadereva canke bivaze n'ivyazamuzinga. Rero Uburusiya ntibwerekana ubushake canke n'ikimenyetso habe n'ikizigizigi co guhagarika iyo ntambara. Mu vy'ukuri biri mu maboko y'Uburusiya.
in Russians' hands. Ishami rya Loni rishinzwe impunzi ryasobanuye ko ibintu byifashe nabi cyane mu nkambi z'abateshejwe ibyabo mu Burundi mu gihe igihugu kigowe n'urujya n'uruza rw'impunzi nyinshi zitaraboneka mu myaka myinshi ishize. Abantu barenga 60,000 bambutse umupaka bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera intambara ihuje inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo. HCR iravuga ko abarenga 45,000 bacumbitse i Rugombo hafi y'umupaka wa Kongo muri stade yuzuriranye kandi idatwikiriye. Aya ni amakuru ya BBC. Uwahoze ari umuyobozi w'urwego rw'ubutasi mu Bufaransa yafunzwe kubera gukoresha amakuru na nimero z'abantu mu rwego rw'umutekano afite mu nyungu ze bwite, zirimo no gukusanya amakuru y'ibanga ku ruhande rw'ikigo gikomeye cy'ubucuruzi bw'ibintu by'agaciro LVMH. Bernard Squaracini yakatiwe gufungwa imyaka 2. Abashinjacyaha bavuga ko ibikorwa bye byarimo no kuneka mu buryo butemewe n'amategeko impirimbanyi zo mu ruhande rwa politiki igendera ku matwara yo guhindura ibintu zateguraga kuburizamo inama y'abanyamigabane muri icyo kigo. Uyu mukuru w'urwego rw'ubutasi bw'imbere mu Bufaransa wari ku butegetsi bwa Perezida Nicolas Sarkozy yavuze ko azajurira. Urubanza rwo ku rwego rwo hejuru rwarimo ndetse n'ubuhamya bw'umugabo ukize kurusha abandi mu Bufaransa, Bernard Arnault, wahakanye kuba yarazi uwo mugambi wo kurinda ikigo cye. Kajugujugu ya Loni iri gutabara abakozi bayo mu mujyi uri muri Sudani y'Amajyepfo yarashweho. Ubutumwa bwa Loni bwavuze ko umwe mu bakozi bayo yishwe ari kumwe n'abandi basirikare bo muri Sudani y'Amajyepfo. Ibi bintu byabereye mu mujyi wa Nasiri mu majyaruguru y'igihugu, bije kandi nyuma y'imirwano imaze ibyumweru hagati y'ingabo za guverinoma n'inyeshyamba zo mu bwoko buzwi nka White Army. Imirwano yongeye gutera icyasha ku masezerano y'agahenge adashinga hagati ya Perezida Salva Kiir na Visi Perezida we Riek Machar. Jacques. Urakoze Prudence Sengiyumva kuri iyo ncamake y'amakuru. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari. Abafite imodoka zitwara abagenzi hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'abacuruzi bakorera mu bihugu byombi bavuga ko imirimo yabo yahungabanye cyane kubera intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Abunguruza abantu bavuga ko batakironka abakiriya kandi ko batagishobora gushika i Bukavu na Goma kubera ko hagenzurwa n'umutwe wa M23. Abakenyezi badandaza ibitenge bituruka aho muri Kongo nabo nyene bavuga ko bamaze indwi batabironka kubera bisanzwe biva i Bukavu. Gildas Yihundimundu yaganiriye na bamwe muri abo badandaza mu gisagara cya Bujumbura maze adutegurira inkuru ikurikira. Ushitse ku gituro c'imiduga yunguruza abantu bajana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri ku isoko bita kwa Siyoni mu gisagara ca Bujumbura, usanga abashoferi bicaye impande y'imodoka zabo bijiriwe atabakiriya. Bamwe bamaze iminsi 3 canke 4 bataronka aho bajabukana muri Kongo. Jafari Mpawe n'Imana n'umwe muri bo. Urabona hirya ejo niyo mperuka kuja muri Kongo. Ejo naraje ngaha ndashonorora. Ino musi ndaje ndabivyimaniza gukora naho nyene. Itabikoze urumva yuko nshasubira muhira kandi no bisi bica bisabwa yuko imodoka ndayisiganganye kuri parking fume ndahiriya 5 ngaha. Nzofume ngaruka kugwa amaguru ngaha ndabiko Imana yomfasha nkaronka abakiriya. Ndacarindiriye nyene. Aba bagendesha imiduga bavuga ko ibintu vyifashe nabi cane kubera intambara zimaze imisi zigisibije hagati y'ingabo za Kongo n'umuhari M23. Kare ngo barashika i Bukavu ni Goma bakaronka agafaranga gafadika, ariko ubu ubwo burere bwose bugenzurwa na M23. Ubu bashika Uvira gusa. Hasani ni umushoferi yamuka muri Kongo. Siku hizi kazi sio nzuri kwa sababu unaona matatizo yenyewe iko ngambo ya kwetu Kongo kule. Muri iyi minsi akazi ntikifashe neza kubera ingorane zimaze iminsi iwacu muri Kongo, nta bakiriya turonka. Ntibikunda nuko dushika za Bukavu na Goma nta nzira ihari. Gushika Ruvunge hari abasirikare ba Kongo n'abo Burundi, hirya ya Ruvunge naho hari abagwanya leta ya Kongo. Kuendelea kule mbele ni ingine jeshi lenye ya kuja kupambana na Kongo. Kubera izo ntambara igitoro gisigaye gikenye cyane muri Kongo, vyatumye ibiciro vyacu biduga mu buryo butari bumenyerewe. Nimetoka Kongo na kuja hapa niko na mtu huyu
uno munsi navuye muri Kongo mfise umukiriya umwe gusa, hasi nkuramo n'udufaranga twa esanse. Muri Kongo esanse yaraduze, iritiro n'igice dusigaye tubigura ibihumbi 10 by'amafaranga ya Kongo. Imbere y'izi ntureka twabigura ibihumbi 6. Mbele ilikuwa tunanunua 6,000 ya makongo. Intambara iri kibera mu buseruko bwa Kongo yaragize ingaruka no ku bakenyezi badandaza ibitenge biva muri ico gihugu. Ibavuga ko batorohewe muri iyi minsi. Ibitenge abakenyezi badandaza babikora i Bukavu, ariko ubu ngo ntibaronka aho baca kugira baje kurangura. Gisele Bampoyiki numwe muri bo. Urumva twahejeje iry'amari yo Buvira rya magaze z'Ubuvira zaraheze, amamagaze yose ubu ziragaragara. Urumva ndakunda ibyo vari Bukavu kubera umutekano umeze nabi, tumerewe nabi kuko ndamari turonka. Urumva ubu tumaze nk'indwi yose atabishasha turonka. Dusaba Imana ibi bintu bihere kugira twebwe bato bato ubuzima bubandanye. Uburundi ni kimwe mu bihugu byagizwe ko ingaruka n'intambara iri kibera mu buseruko bwa Kongo. Mu ndwi zibiri ziheze zonyene impunzi zirenga ibihumbi 42 nizo zakiriwe mu Burundi zivuye muri ico gihugu, igiharuro kitari bwigere kibaho. Gildas Yihundi Impundu i Bujumbura. Reka tube tuvuye mu gato mu karere k'ibyaga bigari tujye mu burengerazuba bwa Afrika, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kuwa gatandatu rizohereza imiti y'ibibembe muri Nigeria nyuma yo gukemura ikibazo cy'imikorere itinze ibintu izwi nka bureaucracy ngo yatumye abarwayi babarirwa mu bihumbi bamara umwaka wose badafite imiti. Nigeria, aho abantu barenga 1000 bashya bandura iyi ndwara buri mwaka, yagize ikibazo cyo kubona imiti kubera ko yatindijwe nyuma yo gushyiraho amategeko mashya yo kubanza gusuzuma ubuziranenge bw'iyo miti. Ni inkuru ya Wiros umugezwaho na Nina Iradukunda. Imibembe ni indwara ikira iyo hakoreshejwe imiti itandukanye izwi nka antibiotique. Ariko kubera ko imiti bivura idahari muri Nigeria kuva mu ntango z'umwaka uheze, amagara y'abagwayi bamwe yarasinzikaye, harimo kuzana ibisebe no kononekara imitsi bituma ibiganza bizingama. Abandi bagwayi bararungitswe muhira bakuwe mu bitaro, ivyo bikaba vyatumye ivyago byo gukwiraguhiza iyo ndwara vyiyongera. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS rivuga ko ryasavye Nigeria gukuraho by'umwanya muto ingingo yayo nshasha yo gusuzuma imiti, ku bw'ivyo ko iyo miti izoshika ejo ivuye mu Buhindi. Mu myaka 40 iheze abantu bagwaye imibembe baragabanutse cyane, ariko Nigeria iracatangaza abantu barenga 1000 bashasha bafatwa n'iyo ndwara ku mwaka. Hari abantu barenga 10,000 barwara ku mwaka muri Brazil, mu Buhindi no muri Indonesia. Inkuru ya Wiros mwijwi ya Nina Iradukunda itugejeje ku isaha ya saa 10:42 ku masaha ya hano i Londres mu Bwongereza, ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi tugeze ku isaha ya saa 12:42. Mukomeje kandi kutwumva no kuri Radio Humuriza n'Isanganiro mu Burundi, naho mu majyepfo ya Uganda muradukurikira kuri Kisoro FM. Tujye mu Rwanda, aho leta y'icyo gihugu ivuga ko uburyo bwo gukemura amakimbirane bitabaye ngombwa ko abantu bajya mu nkiko buri mu gutanga umusaruro ushimishije. Imibare itangwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe gukemura amakimbirane hatisunzwe inkiko igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2017 imanza zirenga 8,000 z'imbonezamubano zarangiye mu buhuza bidasabye ko zishyikirizwa inkiko. Leta ikavuga ko uburyo bw'ubuhuza bwashyizweho mu rwego rwo kugabanya umubare munini w'imanza ziri mu nkiko ndetse no kugabanya umubare munini w'abafungwa bari mu magereza. Ni inkuru mugezwaho na Yves Bucyana. Aha ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Hari abantu benshi baje mu bibazo bitandukanye bigendanye n'imanza bahafite, ariko kuri Pascaline Mukagasigwa siko bimeze, kuko we urubanza rwe rwarangiriye mu buhuza. Urubanza twari dufite rwari urubanza rwo kurukirana imitungo, rwari inzira ndende. Twabanje mu muryango kugira ngo tubyumvikaneho, biranga. Twagiye mu rukiko
tugezeyo baduha igihe tuzaza kuburana ku bwacemo igihe kinini dutegereje kingana nk'umwaka. Twe twahisemo uburyo bw'ubuhuza, ntabwo twakomeje mu nkiko kuko baradufasha rwose, baduha n'igihe cya vuba cyane. Pascaline n'abo mu muryango we baburanaga imitungo ifite agaciro ka miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Hari izindi manza z'amamiliyoni menshi zashoboye kurangizwa kandi mu gihe gito. Emmanuel Barige n'umwanditsi w'urukiko rw'ubucuruzi akaba n'umuhuza. Hari ubwo nahuje rurenze miliyoni 900. Ababuranyi narabahuje birarangira bagenda bishimye. Ndi kesi nayo yari y'amadolari 750. Bari bafite kampani barimo gukora, hanyuma baza gushwana, hanyuma bagirana ikibazo, baje hano ndabahuza, bemera kumusubiza shares 750 by'amadolari. Ikibazo cyari kumara imyaka 5 mu nkiko zose bakazenguruka, ikitarenza amezi 2 byari byakemutse. Ubwo rubanza rwa mbere rwa 900 kwagiyemo sesi y'umunsi umwe gusa tuhita tubirangiza. Hashize amezi 6 mu Rwanda hatangijwe ikigo gifasha mu gukemura amakimbirane bidasabye kujya mu nkiko, nubwo ubwo buryo bwari bumaze imyaka busa nk'ubugeragezwa ngo hari byinshi byitezweho guhinduka. Umuhuzabikorwa w'icyo kigo ni Bwana Ruboya Antoine. Ubu buryo mbere na mbere nubwo kunga abanyarwanda kugira ngo ubutabera buve muri teori, ubu butabera koko bubanisha abari bafitanye ikibazo, kandi byatangiye kugaragara ko bitanga umusaruro. N'ikibazo cy'ubucucike mu magororero, ikibazo cy'imanza nyinshi mu nkiko, ibyo byose bizagenda bisubirizwamo kubera yuko abari bujye kugana inkiko bagurishije ikimasa kugira ngo bajye kuburana isake bizaba byagabanutse. Si ibyaha byose bikiranurwa hifashishijwe inzira y'ubuhuza. Sina ngombwa ko abahuza baba barize amategeko. Kugeza ubu abasaga 400 bari ku rutonde rw'abahuza bemewe bahuguriwe gukora ako kazi. Imibare itangwa n'iki kigo igaragaza ko kuva mu mwaka w'2017 imanza zisaga 8,000 zakiranuwe bidasabye ko zigera mu nkiko. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cy'ejo ku wa gatandatu itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu, tuzaganira rero ku buryo burambuye kuri uburyo bwo gukemura amakimbirane bitabaye ngombwa ko abantu bajya mu nkiko. Mu Rwanda aho leta y'icyo gihugu ivuga ko burimo gutanga umusaruro ushimishije. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Nkuko mubimenyereye buri wa gatanu tubagezaho ikiganiro baza muganga. Uyu munsi mwagiteguriwe kandi mukizwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Indwara z'umutima abana bavukana ni zimwe mu zishobora gutuma bakorana ubumuga cyangwa se bikabavutsa ubuzima, ariko kwitabwaho hakiri kare biri mu bibaha amahirwe yo kubaho ndetse bamwe bagakira burundu. Turabisobanurirwa na muganga Joseph Mucumbitsi, inzobere mu kuvura izi ndwara. Indwara z'umutima abana bavukana ni indwara ziboneka umwana avuka, ndetse ubu ngubu kubera ikoranabuhanga no kwivuza kare hari n'izo dushobora kubona umwana akiri mu nda ya nyina, ndetse aho ubuvuzi bwateye imbere hari n'izo bavura umwana akiri mu nda ya nyina iyo babonye atazashobora kurangiza ibyumweru byo gutwita. Rero ariko twebwe inyinshi tuzibona umwana ari uko yavutse. Bishobora kumutera ikibazo akivuka mu masaha ya mbere, icyo gihe akenshi aba akeneye oxygene, aba akeneye umwuka, aba afite ibara turavuga ni rya bururu, ni cyanosis, ni ukuvuga ngo oxygene, uwo mwuka iyo uri muke
ururimi, umunwa ushobora kubona ari umukara kurusha uko bigomba kumera, cyangwa mu ntoki, ariko akenshi icyo gihe bikajyana no guhumeka nabi, ariko bishobora kutazamwo ayo masaha ya mbere, bikaza mu minsi 5-15 ya mbere, ukwezi kwa mbere, cyangwa se bitewe n'ubwoko bw'ubwo burwayi bikaza buhoro buhoro mu mwaka wa mbere. Nicyo tuba dushaka kuvuga indwara z'umutima zigaragara mwana akiri mu nda ya mama, akivuka cyangwa mu mezi akurikiyeho. Izikunze kugaragara cyane ziganje muri izo ndwara ni nk'izihe? Iziganje ni iziterwa n'umwenge hagati y'ibyumba by'umutima utagomba kuhaba. Kuvuga igihe umutima urimo kuremwa habayemo ikosa, hasigaramo umwenge ahantu. Umutima ugira ibyumba 4, yari umwenge hagati y'ibyumba 2 binini, nibyo bitera ibimenyetso bikomeye kandi kare. Ariko hagati y'ibyumba bitoya umuntu ashobora no kubikurana. Hari nabo babibona bagiye kubyara inda ya mbere yari abadamu, kuko ntabwo bigira ibimenyetso bikomeye, kuko mw'uwo mwenge haba haca amaraso adafite umuvuduko ukabije. Naho hagati y'ibyumba binini umuvuduko uba ari munini, ku buryo hacamo amaraso menshi akajya mu bihaha akenshi, kuko atagombye kujyamo angana atyo, umwana agahumeka nabi, ntakure neza. Nibyo bikunda kubaho muri izo ndwara. Hanyuma rero ikintu cyaba gitera izi ndwara z'umutima abana bavukana cyaba kizwi? Akenshi nta mpamvu iba izwi, ni ikosa, na accident, ni impanuka, niko navuga, iyo mutima urimo kuremwa. Abenshi nuko bigenda, ariko harimo bakeya biterwa n'ubundi burwayi, cyane cyane mu ikosa ryabaye mu guhura kw'intanga no mu turemangingo. Ibyo urugero dukunda gutanga n'abana bavuka bavuga ngo bafite mongolisme mu gifaransa, cyangwa trisomie 21, cyangwa Down syndrome. Abana mubona bavuka bafite ikibazo cy'umutima akenshi, ariko n'ibindi bibazo birimo ubwenge budahagije, birimo kuba bagufi, birimo ibintu bitandukanye, kuko ikosa riba ryabaye mu turemangingo. Rero iyo ni imwe mu mpamvu, ariko abenshi nabo tutazi neza impamvu. Dutekereza ko hashobora kuba harimo guhurirana kw'ibintu bishobora kuba ku mubyeyi igihe atwite, cyane cyane mu mezi ya mbere. Inzoga nyinshi, itabi, uburwayi bundi nka za virusi zimwe na zimwe, hari infection zishobora kuba ku mumama. Niyo mpamvu biri mu bintu bapima mu mezi 3 ya mbere, cyane cyane yo gutwita, kuko zizwiho ko zishobora gutera ikosa mu mutima uri kuremwa. Ariko akenshi nta mpamvu igaragara wakoraho. Ariko ni byiza ko umuntu ntiyatwite mu mezi ya mbere ajya kwipimisha, bakanakora noneho na ecography, ndetse guhera kuri 14 gutyo 20 umutima umaze kugaragara ku buryo bashobora kureba niba nta kosa ririmo. Nicyo cyiza cyo kwipimisha kare. Umuntu rero yakwibaza ati se mu by'ukuri izo ndwara zikunze gutera ibihe bibazo, cyangwa se ingaruka abo bana bakunze kugira n'izihe? Ni ukuvuga ngo indwara y'umutima uvukanye nubwo hari izikira burundu, ariko hari n'izikomeza gutera ibibazo. Bamwe muri abo bana twavuze ko hari abagira amakosa mu guhura kw'intanga n'uturemangingo, bigatuma batazagira ubwenge buhagije, batazashobora gukora ibintu bimwe na bimwe, bataziga amashuri amwe n'amwe. Ibyo nabyo bigira ingaruka ubuzima bwose, kuko abatazashobora kwiyitaho azagomba iteka. Izo ndwara z'umutima navuga byibura muri 30% baba bazashobora kugira ibibazo mu buzima bukomeje, bagomba gukomeza kwitabwaho. Muganga Joseph Mucumbitsi watubwiraga ku bibazo by'umutima abana bavukana. Iki kikaba cyari igice cya mbere kuri izi ndwara. Ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi muri icyo kiganiro cya Baza Muganga. Dushimire kandi na muganga mwaganiraga. Ubu noneho tugeze ku isaha ya 12:54 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Tongere dusubize ijambo Yves Bucyana, ariko muri kano kanya no mu kiganiro cy'imikino.
Mwireho neza mu mikino mpere mu Rwanda ikipe ya Rayon Sport yaraye ibonye itike ya kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro isezereye Gorilla yatsinze igitego kimwe ku busa mu mukino ubanza amakipe yombi yari yanganyije 2-2 mu mikino ya kimwe cya kabiri Rayon Sport izahura na Mukura Victory Sport yo yasezereye Amagaju kuri za penalty 3-2 undi mukino wa kimwe cya kabiri uzahuza APR FC na Police Football Club nyiri mu Rwanda kandi rurambikana ku cyumweru hagati ya APR FC na Rayon Sport umukino w'ishiraniro wa shampiyona no umukino ufite icyo uvuze cyane kuko aya makipe yombi akurikirana ku rutonde rw'agateganyo APR FC ikoresha ingengo y'imari ihambaye yasaga miliyari y'amanyarwanda ku mwaka izaba ishaka gutsinda uyu mukino igaca kuri Rayon Sport igendera cyane kuba ariyo kipe ifite abafana benshi mu gihugu ku rutonde Rayon Sport irarusha APR FC amanota 2 mu Burundi naho shampiyona y'umupira w'amaguru igeze ahakomeye amakipe ari gukubanira ku mwanya wa mbere Aigle Noir izakina na Ngozi City mu gihe Bumamuru yo izakina na Flambeau du Centre ku rutonde rw'agateganyo aya makipe anganya amanota 49 ariko Aigle Noir ikaza imbere ifite ibitego byinshi ahandi mu karere muri Tanzania ejo kuwa gatandatu bafite icyitwa Kariakoo Derby hagati y'amakipe abiri y'abakeba Yanga na Simba Yanga iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 58 ikurikiwe na Simba ifite amanota 58 reka noneho tujye mu Bwongereza shampiyona yaho ya Premier League izakomeza mu mpera z'icyumweru umukino utegerejwe cyane n'ugomba guhuza Manchester United na Arsenal ku cyumweru ibindi reka tubibwirwe na Prudence Ngiyumva. Kuba Manchester United ikipe ifite umuhigo w'ibikombe bya Premier League byinshi kurusha andi makipe mu Bwongereza yicaye ku mwanya wa 14 nyuma y'imikino 27 ni ikimenyetso gisharira ku bafana bayo ariko kandi ni n'urwibutso rukomeye ku mupira w'amaguru ko nta gahora gahanze. Red Devils yatsinzwe na Arsenal imikino 4 iheruka muri shampiyona ariko nubwo bimeze gutyo The Gunners ntiratsindira amashitani atukura kuri Old Trafford inshuro 2 zikurikiranyije kuva mu 1979. Ibintu bishobora gutera umurava abakinnyi b'umutoza Ruben Amorim kuko nubwo Arsenal iherutse gukora amateka muri Champions League itsinda PSV ibitego 7 muri shampiyona ho ni ibindi abakinnyi b'umutoza Mikel Arteta bamaze imikino 2 badatsinda igitego na kimwe ku mashoti mbarwa 3 muri iyo mikino yombi uyu kandi ni umukino wa 200 ku mutoza Arteta watangiye imirimo ye muri Arsenal muri 2019. Ejo kuwa gatandatu Manchester City idafite ba myugariro Nathan Ake, John Stones na Manuel Akanji izasura Nottingham Forest zihanganiye kurangiza shampiyona mu myanya 4 ya mbere. Liverpool yicaye ku isonga izaba yakiriye Southampton iri ku mwanya wa nyuma mu gihe Brighton Hove Albion izaba ihanganye na Fulham. Mbere yuko Brentford ikina na Aston Villa ku mugoroba mu mukino uzasoza yo kuwa gatandatu. Indi mikino yo ku cyumweru irimo Tottenham izakira Bournemouth na Leicester City yugarijwe n'inkeke zo kumanuka mu cyiciro cya kabiri izajya Stamford Bridge gukina na Chelsea. Urakoze cyane President. Mu mikino yarayibaye ya kimwe cya 16 y'igikombe cya Europa League Manchester United yarayinganyije na Real Sociedad 1-1. Umutoza Ruben Amorim avuga ko abakinnyi bahangayikishijwe no gutsinda ibitego ndetse n'umukino. Fenerbahce y'umutoza Jose Mourinho yo yakubitiwe mu rugo muri Turukiya na Glasgow Rangers 3-1. Mourinho ati mwitonde ibintu ntibirarangira. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi gendi Yves Bucyana. Urakoze cyane Yves Bucyana kwa makuru y'imikino watugezagaho ufashijwe na Prudence Ngiyumva wanagarutse hano muri studio reka nongere musubize ijambo atugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Abashinzwe umutekano muri Syria barashinjwa kwica imbaga y'abantu bo mu bwoko banyamuke b'Abalawite mu ntara ya Latakia iri ku nkombe y'inyanja ikora kuri icyo gihugu. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu w'impirimbanyi z'Abanyasiriya washyize ahagaragara amashusho yerekana imirambo ibarirwa muri mirongo kandi uravuga ko abantu 52 bishwe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yakangishije kongera ibihano birimo n'amahoro ku bicuruzwa by'Uburusiya kubera intambara iki gihugu cyagabye kuri Ukraine. Akoresheje urubuga rwe nkoranyambaga Trump yavuze ko ari gutekereza ku bihano byo mu rwego rwa banki kubera ibitero by'amabombe Uburusiya bukomeje kugaba kuri Ukraine. Jacques. Urakoze Prudence Ngiyumva ni segure kuba dukurikira kuri Facebook live ngo bashobora kuba
kurikiye ano makuru ashobora kuba habaye ikibazo cya tekinike. Amakuru kuri radiyo ni kuwa mbere, naho andi makuru asanzwe arakomeje ku rubuga rwacu rwa interineti bbc gahuza.com.